ubwo wewe bakobwa maze gukundana nta urahemukira wewe umuryango kunze bayisibe ne hatari kabisa uratwenza we ino si no muryango wagumye mu muryango jira kunye mu muryango kandi je nuba ndabwira ajenze ku inkumbi maze gufina atakuryaga jewe igacende ko yambwiza kwizi ngurere ajenze ku inkumbi Chagrin. Every story matters. Kubana ku munsi kundi bakunze ba STV ijo bodan for real kuri MIC za STV bakunze ba STV nko naho ndababwira uno mwaka w'akazi kandi gakomeye cyane sasa bakunze ba STV murabona ahantu ndi jewe murabona uko detail kuri ya content imwe ya Jaja agiye kucuza amahera yiwe ba Dyson abanje mwabonye ko anje twasanze agwaye hama biraba nabi biraburudubi Jaja arakomplika ibintu bahava bagwana anje dusiga umengo n'umuntu yaravye buriya ivyakurikiye je nayo tugiye gusaba kurondera bajaje kugira dushobore umutwara kumuvakira tukimujane kwa muganga ivyakurikiye abakunzi ba STV nyuma hajya Dyson yarandunkiye audio ambwira yuko ashaka yuko reka ndayibumvishe ndetse ndungikira audio ashaka ngo tuvugane abakunzi ba STV je sinzi ndiheravuze ati reka ndamwitabe kumwumve gato biteda ni bite umeze neza ndashaka nkubwire yuko boza kwansanga muhira ikintu tuvugana usange muhira yego ugira ingufu zose zibaho ugira ingufu usange muhira ikintu tuvugana wo bukoze sawa ndakurindiriye kandi ntaribagira ntagire ikikobwa ntimuzanane urabona yuko gitandondere neza urabona yuko ari hatari we ico wozana gusuzana ziya kamera zawe gusa nabindi ibirenga ivyo ntagiye ibindi bintu uzana ugira ingufu zibaho uwo mukobwa ntimuzanane kandi wo bukoze uye namaze kubona ntandondere neza aragoye urabona yuko umugore wanje yase kugira uyinshira umugore sasa bakunzi ba STV jenge anje kubonana nawe nje kubana na Dyson umva ukuntu bimeze nuko je hamwe numva ivyari ivyo sasa bakunzi ba STV reka tugende kwa Dyson murahaze ance muri ubuya ni hatari je umugore wiwe ngo baramwishe na nini reka tugende habi byo Jaja yasize yono nyimba shaka ko tubiri mugabo nyimba ari gukubitwa nyimba ari kugira iki katugende turabe tunibaza ka dushakira amahoro no munsi Dyson kuko Dyson Odi yaje no musi tuyagira nga hanze sha Dyson ngo tuyage jenje mu mahoro vraiment nukuri amwe ko nkeneye Honanje yaratoye mitende Honanje yaratoye anje gute isawa bukebuke umeze gute ubona ni bukebuke naratoye mitende vyabaye n'ubugesera ivyo umufana mukuru wawe indi oya njene twusura kuzana nagashawe yo ndamuzenga nubona ivyo mucamo nkore niwe uje ntibona ko yase kunkoze barabona niwe yibonye buri jinji uno munsi basi ndakubaza ikibazo kimwe n'umugore wawe agwaye iki afise inda tubimenye canke ujya mu abaye iki agwaye iki bimeze gute uyaje hagiye umusango ndabaye bahishe ndabona uko ntarinzi ikibazanye ntarinzi intombero yanyu je umusanzo umugore wanje ari bungenze kandi n'icese yose mwagize ndasanze ndayiwe itavuyeyo tunzi ba STV umugore wawe ari bungenze hayanje nigajeje ajanye twese tubana nawe ndabizi none ego wewe je naciye ndayibona ibi vyabaye ntiwashoboye kumurindira Jaja ntibyakunda ko namurinda ndondera iki wari kumurindira umuntu mwakundanye wari kumurindira ubwo wewe bakobwa maze gukundana nta urahemukira wewe wari vyose navuze mugabo nyine birashika wowe uremeye ko wahemutse ico ni cambere hanyuma amahera nayo hajya ujya mu mukobwa ataye umutwe kwera amahera yiwe yo mukobwa amahera yiwe ujya cyaca
Jaja nta mahanda muriye niko nyine aguma ntakubi nishavu nta mahayi wendi gaze namujye Nje batakone yiwe ndari mfise none ucu uvuga ngo Oni yiwe ari mfise uyu uramubaza so umwana muto uramubaza nta muntu yishurira uyundi niya byemeza none tira Afise ari bungenza kandi vyiza none ntumva yuko ari se nshaka kunguka navyo wumva nabonye na projet y'imiceri ari sawa cyane none ko mu vyungu turarima Nibasi Jaja musubize basi n'igice nimba ari zari miliyoni 200 mumusubize miliyoni 10 niyo muunguka Jaja None yakubwiye ko yifuza amahera ngahe yakubwiye miliyoni 200 za parcelle miliyoni 200 niko yakubwiye None nkundo muha amahera angana nkuko koza atakone yiwe mfise ubyo ubisigura ngwiki ya mushiki wazo nana kimwe uzoha mushiki we ati ivyo ro wakuye ko genda umusubize none ntibapfukana nawe aramubaza yumve niyamwemerera ko yatwaye ega uri muri cose urumva wewe uri hagati ndi umuryango bakunze bahise bene hatari kabisa uratweza we no sino umuryango wagume mu muryango jira kunyo umuryango hari ikibindi ndakoze ikibo waragikoze warahemukiye umuntu magira mubaki uco twara sister wiwe Ujye wo ntiyamemukiye urya abaza ko atamemukiye ute none nta muhungu wabona bahora bazanana urya muhungu nibigeze bakundana kandi urya muhungu naho tuje kubimaza no Mose aravyemeza ko batigeze babana igihe kinini yango canke ngo bakundane kubera yarakunda wewe nakubeshe urafise amakuru yabyo yabajya babiri ni igicatumye nkwikira uyu muco ye wiwe niko ndari manze kumva amakuru yuko nawe baganira ntiwabonye yuko aho mba hose yaguma amwereka aderese rega n'ubu birashobora gushika yuko akaba yamubwiye ati bana baba harya ati mbwa ntitizojana ati baba harya reka ujye musindira mushije bane wayibonye musi nawe wagira ukori bara uraza umuntu agusanga ahantu uvuye kwimbura n'uburubu ufise ishavu ribura ari wowe navugije ukuri ishavu umva wo buri shavu uti rero wari ufise amakuru umva mugira navyo nibizonshanga umva rero ugira watakanye nanje wari amaze kumva ko Jaja amaze imisi agenda na Eric bagenda na Eric we wari umaze imisi uvyumva kiri hari numva ko bashaka no kumutwara mutewe niko yambwiye ega mutewe waraza amakuru yiwe yose ahubwo warashaka gusanga ari Anje ni yakiyana ntuzovugana Anje sawa ari we yabateranije byose byavuye kuri Anje kugira nawe kwitwarira urumva ko yanyishuye ngo yikenere umugabo kuje ngo se ndamukeneye iyo byose urashaka gusanga byavuye kuri Anje acha kubwira gaje byose yayi histoire je ndiko ndayiraba hari utuntu jenza ndiyumvira Anje ashaka kuvuga ati ubona ko Jefise ko ujya muhungu ujya mukobwa muhebe watakanye na jewe James amahera mfise banke ngayiwe tuzomeye ko ukuntu tubaho ukumva ko nawe yarakeneye umugabo none yarakeneye umugabo uko yashatse kubateranya na Jaja nzi ko yanteranye iki oya dukundanye ntabyo nzi mu rambere yaraje nzo bahamagare Jaja nawe aje atarimwo twicare tuganire gatonya na Jaja tuganire na Jaja amaze kumushakisha we nturako yaje hose ashaka kunkubita ega hajya kwita umugore arondera jewe sasa none ndahenda ndakubaza ikibazo umunsi Jaja no mukuzanira mukabona na muri babiri nyine mukicara mukabisubiramo nyine nk'abantu bakuze ivyo bibaye ibintu vyiza mugasaba muganire je mujye musanzwe je ibintu bya Jaja hari gihe je ntamashaka no gushaka kuvyumva kubera je Jaja harya je ukuntu azanisha buri nini umba aje gukora ikibi gusa mwigiye mwakundana yakunda kwishofa igihe twakundana yakunda kwishofa kujya je abigira kubera afise igitumo je habone mwandibaza yuko ajya ko baje mu Arabia mu Arabia hari baza bameze nk'abasazi je ndibaza ko hari ibintu baba barya hariya je sindayibona kwishuza twibona n'ivyo ifite bisanzwe je singene kumva amakuru yiwe kwanza burya je namamagaye muzare mwicare muri babiri nkabwiye ati muyaye ngaha nk'abantu bakuze muyaye gwera aho mwatanye kundanira mumugire je kiro mwapfuwe ntivyo ukunda niko yakubwiye yaje sivyo yantumye
azi ko namuje no ko ndamuzana hano nti nibyo niyumviriye aje atarimwo na Erika atarimwo muri babiri mukayaga bukebuke nko kumora muyaga muri telefone yo inbox aho nimwayaga nimwarunkirana imitima iki sawa urayimubaza wumve ko yikwemerana bari mugendana ntitugendana vraiment kwanza ko nahenze shika ngaha reka ndabe ngaha hanze misuko hanze kwanza reka mvuga na hanze go isaha bukebuke musango je singine yuko umuntu avugisha umugore ariko kumuvugisha si ibintu bisanzwe oya mumuvugisha ndabonye mwebwe ahani muze mwana kama amwe misuko nawe ndamubaze ukuntu bimeze musango je mparo ikuru umushe wanda mukunda urumva niyo mpamvu nakubwira kubera yibungenze ntashakasha umuntu agwa muvuruga kandi je ntubona abwira ajenze ku inkumbi dahiso nawe ubishizemo ubuseriye bwinshi nawe ubishizemo ubuseriye mvugiye nkavugisha cyangwa yani kubera ngiyana uriho gitande reka ndakivuye ko hama njariya nzunguruke ndamubaze bukebuke umubaze biki higa nawe turakeneye kumva kwanza afise n'inda ahubwo felicitation aho ndi wewe nawe urakaze utera mukuru na mutonya aho musanzwe singire umuntu amwawe yakuvuruka anda tuvugane gato wenda mwaze ukuna mbere yaje nganze ku inkumbi hajeje ku inkumbi ngana maze kuyibona wene ubwo namaze kubona muri kibazana ngaha imuzana kama sanaka anje ngufise ndayameza ngahe gahanje eko umusha umuntu afise ndayameza 3 3 mois namwebe kwiri kandi baze mufina atabujaga jewe igagende ko yambwiza kubizi ngurere ajenze ku inkumbi sasa aje ku inkumbi kaka nane ivyo vyimbuga navyo bice mu gute ubwo yaje namaze kubona mwibwe ngaha mugwa mundu kwisha umutwe ya nese naje bukebuke wambwiye ngo nze sawa waje bukebuke nje ndagutumyeko mugabo kuguma uvugisha umushiri wanje umuvuruga kandi akubikwa gwaje sinavyo nkeneye ya none afise inda yameza ngahe navyo ni oya nina bihoza ku inkumbi ngaha ngani wana ivyo uje mu habusanga nawe ahubwo revya yo byose nawe hari ukuntu kunya gutumye ukuntu yantumye ushobora kuba wamanje kumubaza mwase uganira yantwaga ntitwuvugana iki kandi ubona utazananye je gusa ahubwo nashaka ubu ndamufelicite indameze 3 ni sawa oya singene umuntu agwa muruhisha nese kumurisha kaka no kuvugana navyo je we nanje uko ngenda gutumyeko so yagutumyeko nyimpamvu nakubwira ati je ngahazo ku inkumbi mugwa muza kumvina atako ngaha ni anje Jaja nawe nako ndakubaza jane uramuhamagara nawe gazoza gufelicita nazo baronse bamwita umuneve Jaja mu felicite kuko ni petite sœur wiwe baravukana Jaja zoronka umuneve amubwire felicitation nevyo nasi je ndakubwiye singene ibintu bya Jaja urumva singene kumwumva je nabe ko nzazo kwica umuntu ngaje yo urumva abo rese kumvire ngamwe umvire Chagrin. Tukumvira mu nzira bwo kuchunga. Chagrin. Ebana sorry kaka, sorry sana. Umva ndakubwira reka tugende bukebuke hanyuma twigire. Siko hari ibintu byo kwera muva mumvuruka ngaha. Muza mumvuruka. Ubu kwanza ubu sinda ukende no ngahindana. Fabi, Chagrin. Tuchomoke man. Urese ukunze umve. Popo. Chagrin. Fabrice. Every story matters.